Kandi abaha ikaze nshuti banywanyi bacu mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku biganiro y'amakuru yakurira abahereye mu karere k'ibiyaga binini reka namwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi mu makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 26 ndamukiza na 24 tukaba tugarukanye amakuru atusaba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyanye n'ino cyane cyane nkawe mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'iyi video uracubona ijambo sabone yafyonde ko uracubona akazogera nyine yafyonde ko hama tuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe abatrendinga ijya nino mu karere k'ibiyaga binini si honyine kandi twibanda mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane tukareba ibiri ko birahavugwa inkuru ziri ku trendinga muri politique mu mugwa mukuru Gitega aho hose turahagera tukerekana no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tukareba ibiri ko birahavugwa nk'uko mubizi hari imigwano ikomeye cyane ihanganisha igisirikare ca FARDC n'umuhari wa M23 ikitugaruye muri studio ni ukubagezaho amakuru ari gutrendinga ijya nino cyane cyane mu nyemere duhere ngaha mu gihugu cy'u Burundi turaza kubabwira iby'ibisasu bibiri byarashwe n'aya makuru yasohotse vyamenyekanye neza ko ababigizemo uruhare batawe muri yombi turaza kubigaruka muri aya makuru turaza kubabwira ko kandi imigwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo ikomeje aho umutwe wa M23 umereye cyane nabi cyane igisirikare ca leta FARDC byagenze bite na amakuru ari kuvugwa update turabigarukaho turaza kubabwira amakuru akomeye cyane mugabo kwitabwa muri yombi ry'uyu umugabo urongoye igisirikare cy'u Burundi ariyo General Prime Niyongabo na makuru akomeye cyane dore ko biri kuvuga ko yatembagajwe kuri uyu mwanya ese ivyo biri kuvahe bikavugwa yuko harimo ubugambanyi bukomeye cyane mu mwanya ku mwanya yanakwicwa ese ivyo biri kuvahe ko byari bizwi neza ko abanye neza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye na makuru menshi tubazaniye ngaha kuri muri News Empire TV rero mukurikire ibiri ko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi mugabo ni byoroshe munyemere dutangirane n'ivyaya makuru twihuse cyane duhere kuri iyi nkuru iri gutrendinga cyane dore ko bivanye n'amasoko yacu y'ibanga tubazanira amakuru yo muri politique diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini aho tuba dufatanya n'itsinda ry'abanyamakuru riherereye ijyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tibigenze bite ibya General Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi ubu ntago byifashe neza mugabo ku ya mbere ndamukiza na 24 nibwo byamenyekanye ko General Prime Niyongabo yahuye n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ntare rushatsi Gitega aho ngaho bari gukora inama barebera hamwe uko by'igisirikare vyifashe ndetse n'abasirikare babo bari gutanga support ijya nino mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo murabizi ko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi itari mike gifasha igisirikare ca leta FARDC ibingibi hagiye havugwa inkuru zigiye zitandukanye yuko igisirikare cy'u Burundi kiri kuba cyahaburira ubuzima benshi bari kuba bahatakariza ubuzima ibingibi rero nibyo umukuru w'igihugu General Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye bari bagiye kuganiraho ntare rushatsi ariko hari andi makuru yagiye asohoka yuko umukuru w'igihugu atari kuvuga rumwe na General Prime Niyongabo dore ko General Prime Niyongabo yerekanaga ingingo ivuga iti ahangaha abasirikari b'u Burundi bari kuba bagwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari benshi bakwicwa ibingibi rero umukuru w'igihugu n'ubundi avuga ko bapfa batapfa bazerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariko General Prime Niyongabo ngakereka imibare ifata umukuru w'igihugu General Prime Niyongabo ivyingibi rero ari byo bapfa hakaba ari nandi makuru afatika yagiye asohoka avuga yuko
ikindi kintu bari kuba bapfa ari uko Gen Prime Niyongabo adakira inguvu mu kuba yatera ingabo akanyabugabo yo kuba bakwirikira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari umukuru w'igihugu, ivyo byose vyivangamo. Gen Prime Niyongabo ku makuru yatangaje nubwo ateruye yavuze yuko imibare y'igisirikare c'u Burundi imajije kugabanyuka cane ko hamenyekanye amakuru ko igisirikare c'u Burundi ndetse na leta mvyeyi bari gushishikariza abavyeyi kurungika abana babo mu gisirikare ku nguvu. Gusa urubyiruko rw'u Burundi rwo ruvuga yuko bivanye nuko hamenyekanye amakuru ko igisirikare c'u Burundi kiri gupfa kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kititaye ku buzima bwabo, ibi batabishobora kandi batakwerekera mu gisirikare. Abavyeyi bahakanye amakuru akomeye cane kuko ngo babujije abana kuba bajya mu gisirikare c'u Burundi. Leta yari yasavye abavyeyi kurungika abana mu gisirikare, ariko nk'uko amakuru yarangije kumenyekana nuko abasirikari b'u Burundi berekeye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibibafasha ibizwi nka faculties mu ndimi z'amahanga, bavuga yuko ari bike cyane nk'ubuvuzi hano ku rugamba. Ibi ngibi rero bigatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga, dore ko n'abanze kugwana bakigumura ku rugamba batabwa muri yombi n'igisirikare ca leta arico c'u Burundi ndetse na Gen Prime Niyongabo afatanyije n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, abo ngabo bagata muri yombi abo basirikare. Ikintu nyamukuru rero, umukuru w'igihugu c'u Burundi murabizi ko yafunze abasirikare bigumuye ku rugamba hariya muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, kandi mugabo vyari bizwi neza ko abasirikare nubwo bigumuye bari guhunga gupfa, dore ko igisirikare c'u Burundi nk'uko mugenzi wacu uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo cane hari Goma yatangarije amakuru akomeye cane avuga ko bari abasirikare bari banze gupfa bivanye nuko aho bari kugwanira batari bahazi. Ubwo rero ngo bagendaga ku rugamba bagasanga umuhari wa M23 wateze ibigerenade ibiturika bikabaturikana. Abo basirikare bavuga ko nta caha bafite nubwo barungitswe mu ibohero ngaha i Bujumbura ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hatazwi neza. Ibi ngibi rero bamwe muri bo bagaya leta yiyita mvyeyi ihohotera abasirikare, aho kubabaza uko vyagenze nuko vyari bimeze mbere yuko bigumura ku rugamba. Abasirikare babashije gutoroka mu ibohero batangaje Burundi News Empire TV ko ahangaha leta mvyeyi itigeze ibatega amatwi ndetse itigeze ibatuma banisobanura nk'uko bikwiye, ahubwo ngo baroshwe muri gereza. Bikaba bitazwi neza aho abangaba bafungiye nk'uko amakuru agenda atugeraho agenda abivuga. Gusa ikiriho nuko ahangaha vyakomeye hagati y'umukuru w'igihugu Gen Prime Niyongabo, hakaba ari amakuru y'ibanga avuga yuko umukuru w'igihugu ari kwifuza muri aka kamwanya yuko Gen Prime Niyongabo atakomeza kurongora igisirikare c'u Burundi. Bikavugwa yuko ahangaha binashoboka cyane kuba yamwikiza akamwica, nk'uko bamwe bari kugenda babiteramo komanteri bavuga yuko nimba umukuru w'igihugu Gen Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye bakomeje kugenda bagirana amakimbirane, ibi ngibi Gen Prime Niyongabo yabiburiramo ubuzima, cane umukuru w'igihugu uzwi ku kazina ka Neva atihanganira uwo ari we wese batavuga rumwe, nk'uko ari igiteka igenda ibitangaza ndetse na Human Rights Watch. Munyemerere mugabo twihuse cyane tujye ku makuru akomeje gutrendinga mu gihugu c'u Burundi. Ni gerenade zaturikiye ngahariya i Bujumbura, bikavuga yuko rero izi gerenade twari twabagejejeho amakuru biri kuvugwa kuri aya make, ariko noneho leta mvyeyi yatangaje ko ababigizemo uruhare batawe muri yombi nga mu gihugu c'u Burundi bafunzwe, ndetse hakaba hakomeje gukurikiranwa n'ababigizemo uruhare. Ibi ngibi leta ikaba yakomeje ivuga yuko
iri turika ryabayeho ndetse n'izi gerenade zaturikijwe zangije ibikorwa remezo nga hariya mu gihugu cy'u Burundi, bikavugwa yuko rero byaturikije insinga z'amashanyarazi ndetse bikaba byangije n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Leta mvyeyi nk'uko bisanzwe mugabo ikaba iri gukeka ko abangaba bashamikiye kuri Red Tabara. Red Tabara murabizi ko ibarizwa mu gihugu cya Kongo mu majyepfo y'iki gihugu. Bikaba biri kuvuga ko rero Kivu y'amajyepfo ari ibarizwamo uyu mutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Bikaba biri kuvugwa ko ngariyo ishobora kuba yaratumye abangaba ngo baturikije ahangaha i Bujumbura. Bikavugwa yuko leta mvyeyi nk'uko ikomeza kugenda ibitangaza ivuga yuko ngo nta kabuza ari Red Tabara ngo yabigizemo uruhare. Ibi ngibi ariko nubwo babivuga kuri aka kamwanya Red Tabara nta kintu iratangaza ku bijyanye n'iri turika, nubwo leta mvyeyi ivuga ayo makuru akomeye cyane ngo ni Red Tabara. Mu by'ukuri nta bimenyetso bigaragara bari kuba batugaragariza nk'itangazamakuru ndetse bakaba babishira ku mugaragaro, twese tukaba twabibona ko ari Red Tabara kuko ikibaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bikoma ibihugu bibanye nk'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umwari wa Red Tabara. Gusa hari abanzi baba ari benshi mugabo baba bari mu gihugu mw'imbere batumvikana n'ubutegetsi buriho buyobowe na leta mvyeyi na Antoine na Neva, dore ko bifatanyije mu migambi mibisha ndetse no kuba ubutegetsi bwabo bwose bwamera kimwe nk'uko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakomeza kugenda babigaragaza. Munyemerere twihuse cyane tuve kuri aya makuru yabonetse ko bafashwe abagize uruhare mu iturika ryabaye i Bujumbura. Munyemerere twihuse cyane twerekere mu gisagara ca Goma mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni amakuru akomeje kugenda aturuka ku rugamba, aho bivugwa yuko ubu ngubu M23 ku makuru ariho ndetse ari kuba yanavugwa, ubu M23 iri gucukura indake zikomeye cyane hariya mu mujyi wa Sake. Ibi ngibi byaje bite? Ivyo byobo nk'uko tubikesha mugenzi wacu uherereyeyo yagerageje kuvugana n'umwe mu bagize uyu mutwe wa M23, yamubwiye ko ari byo koko ubu ngubu M23 kuko ngo idafite ibikoresho bihagije byo kuba yarwana n'igisirikare ca leta FARDC, ngiri kuba yakubaka uburinzi n'ubushobozi bukomeye cyane bwo kurwana n'igisirikare ca leta FARDC. Ibi ngibi ngo byatumije bacukura indake zikomeye cyane zo kuba bakwifashisha mu gihe urugamba rukomeye. Gusa andi makuru agenda asohoka avuga yuko ngo ibi ngibi byatumye ngo igisirikare ca leta FARDC ngo kigira ubwoba bukomeye cyane. Ku makuru ariho nuko M23 ngo ikomeje kugenda izenguruka uyu mujyi wa Sake ndetse inigarura ibindi ibice. Imigwano yavuze ku munsi w'ejo, gusa twagerageje kuvugana n'umunyamakuru wacu uherereye hariya mu gisagara ca Goma, yadutangarije amakuru akomeye cyane avuga yuko habayeho irasana mu gitondo kare mu masaha ya mu gitondo, cyane cyane amasaha ya 11 na 10 habayeho guturika kw'amasasu. Ariko ahangaha bikavugwa yuko byaba ari imyimenyerezo y'umutwe wa M23, dore ko ku makuru yasohotse ari uko M23 ngiri kuba ya traininga yaha imyitozo ikomeye cyane abakomando bashasha ngaha bajoininze umutwe wa M23. Amakuru y'ibanga yatugezeho nuko ababyeyi bo mu bwoko bw'abatutsi bari kuba bagerageza kurungika abana babo mu gisirikare ca M23 kugira ababe barungika abana babo bongererwe ingufu ndetse n'imyimenyerezo ikomeye cyane kuri iki gisirikare ca M23.
M23. Gusa tugendeye ku basenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko umutwe wa M23 ukomeje kuganza cyane cyane igisirikare ca FARDC. Murabizi ko igisirikare ca FARDC mugabo gifatanyije n'igisirikare c'u Burundi, igisirikare cya SADC. Si ibyo byonyine, ubu FDLR nayo iri kugwana ku ruhande rukomeye cyane rwa FARDC, ndetse bikanavugwa yuko abangaba bakomeje guhabwa inkunga n'igisirikare ca leta arico FARDC. Ndetse Antoine Felix Tshisekedi uyoboye iki gihugu ca Congo, Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, ikaba ikomeje gutera inkunga umuhari wa FDLR, ukaba ukomeje nawo gutera inkunga zikomeye cyane igisirikare ca leta arico FARDC. Ni amakuru akomeye cyane, ariko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike mugabo bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane ko Antoine Felix Tshisekedi cyane cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza gusaba Antoine Felix Tshisekedi uyoboye iki gihugu ca Congo yuko yagira uruhare rukomeye cyane mu kuba yahagarika iyi ntambara. Aya makuru yamenyekanye nyuma yuko ibihugu byinshi bigiye bikomakomeye biri gusaba Antoine Felix Tshisekedi ko yagira uruhare rukomeye cyane mu kuba yahagarika iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, binyuze muri ambasade yo muri Amerika iherereye hariya Kinshasa. Yatanze ubutumwa buvuye muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko Joe Biden icyo yifuza ari umutekano w'abaturage ndetse n'ituze mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Congo. Ibi ngibi Antoine Felix Tshisekedi nubwo yabyumvishe cyane cyane ubusabe bw'abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye n'imigabane mpuzamakungu, ibihugu bigiye bikomakomeye ndetse n'inama za Loni zagiye zitandukanye zagiye zisaba uyu nguyu mukuru w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi mu kugira uruhare rukomeye cyane mu kuba yagira uruhare mu kuba bahagarika iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Congo. Gusa nk'uko bizwi, Antoine Felix Tshisekedi yararahiye avuga yuko azarwana mpaka akirukana uyu mutwe w'abagizi ba nabi nk'uko nawe avyivugira. Uyu mutwe wa M23 ashimangira avuga yuko atakwicarana n'uyu mutwe wa M23 kubera ko uyu mutwe avuga yuko abangaba nubwo biyitirira ngo ni abakongomani ngo atari abakongomani mugabo ngo ni abanyarwanda. Nubwo Antoine Felix Tshisekedi akomeza kwikoma uyu mutwe wa M23, abakurikiranira hafi iyi migwano bashimangira amakuru akomeye cyane bavuga yuko gutsinda umutwe wa M23 ari ibintu bizakomerera cyane ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse batazapfa kwirukana uyu mutwe wa M23, dore ko ku makuru atugeraho ndetse dukesha na mugenzi wacu umumenyesha makuru uherereye hari i Goma adukurikiranira kuri teri imigwano iri ngaha, akatugezaho amakuru muri studio zacu ziherereye ngaha Gitega. Bikavugwa yuko umutwe wa M23 ukomeje kwigarura imitima y'abatari bakeya mu bakongomani bakomeje n'ubundi kuba bashyigikira umutwe wa M23. Ni kenshi byagiye bivugwa yuko M23 irusha imbaraga igisirikare ca leta FARDC ndetse n'imyimenyerezo ikomeye cyane bagenda bahabwa. Ibi ngibi bigatuma M23 ikomeza kugira imbaraga zikomeye cyane ndetse no kuba iri kurusha ubushobozi igisirikare ca leta FARDC. Ibi ngibi nubwo bikomeza kugenda bivugwa, Lawrence Kanyuka na Bertrand Bisimwa, perezida w'uyu mutwe wa M23, ashimangira amakuru akomeye cyane avuga ko umutwe wa M23 nyamara udashyize imbere imigwano n'intambara, ahubwo ushyize imbere amahoro n'umudendezo no kuba yarinda ihohoterwa ryaryo ryose ribera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Congo. Ibi ngibi bigatuma cyane cyane haba imyigomeko ikomeye cyane hagati
hano mu baturage bikavugwa yuko igisigaye cya leta na FDLR Wazalendo n'indi mitwe ibongamiye ku ruhande rwa leta arizo za Maimai Nyatura. Ibi ngibi bakomeza kugenda bavuga yuko mugabo bidakwiye, dore ko leta ya Kinshasa ishyigikiye abagwanyi ba Wazalendo FDLR, kandi byaragaragaye neza yuko abangaba bakomeje kugenda aribo bagira uruhare rukomeye cyane mu kuba bari guhohotera abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo, dore ko byagaragaye yuko nk'uko abenshi bagiye babigaragaza nka France 24 n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye nka bwiza.com, Aisha DRC Congo n'ibindi binyamakuru byinshi byigenga hariya muri Congo, bikagaragaza amakuru akomeye cyane bivuga yuko akomeza kugenda ihohoterwa ryiyongera, imibare igenda yiyongera umunsi ku munsi, cyane cyane ko bavumbuye ko ibi biba biri inyuma biba bishigikiwe na leta, nk'uko abamenyesha amakuru bagiye batandukanye bagenda babigaragaza. Amakuru akomeye cyane, imibare ntago iraboneka y'abatutsi bakomeje kugenda bicwa, ariko nk'uko Human Rights Watch ndetse n'indi miryango ishinzwe agateka ka zina muntu ngahariya muri Congo bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bavuga ko bazakomeza kugenda bakusanya imibare, gusa baricwa nta kabuza ndetse n'imitungo yabo ndetse n'ibikorwa byabo bya buri munsi bikagenda byangizwa bivanye n'uko ari leta ya Kinshasa ibifitsemo uruhare mu kuba bari gutera inkunga imitwe y'iterabwoba nka FDLR mu kuba bateza umutekano muke mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Nayo makuru yaragezweho nshuti munywanyi wacu, wowe bana natwe ukore sabone kugira ujye ubona ibiganiro n'amakuru byacu, n'ahandi wabisanga, n'ahandi wasanga amakuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, n'amakuru aba trendinga y'ibanga mu bategetsi bagiye batandukanye b'isi, usibye aha honyine kuri Burundi News Empire TV. Mwakoze kubana natwe umunsi mwiza.